ushobora kuba utariko urakurikirana ibi vyigwa kubera yuko utabimenye aho nta na kimwe, ariko kandi ushobora kuba warabimenye ariko ukirengagiza ati urya hari bindi arondera. Oya, wanashima harimo n'umutima w'urukundo. Niwinjire muri P network yawe ufyonde ahantu handitse checklist mainnet. Aha hejuru je handitse ngo veuillez suivre les étapes. Abandi hari imyanya iriko iraharura, abandi hari amasaha yahagaze guharura, abandi hari ibindi bintu batariko barakora, bazi neza yuko bamininza amapi ariko nta kintu na kimwe bariko barakora. Uyu munsi mw'iyi video tugiye kurabira hamwe uburyo hariho agasysteme ndabazaniye kukungene wo kopia amajambo yawe. Bamwe bafashe amajambo 28 barayafotora screenshot bayabika kuri mail cyangwa drive, abandi bayarungika abagenzi babo, ariko mugenzi hariho n'abandi bayanditse. None abo bayanditse nabo bantu bakoze screenshot, rero ikintu kizohava kigushikira. Ushobora kuba warayanditse ukayakopora neza ataco wihenze ukayinjiza ahantu bukuri, kuko kuri buri transaction yose muri P uri kurakora urinjizamwo amajambo 28. Ni urufunguzo ruguhesha gukora buri kimwe cyose. Ari nayo mpamvu bakubwiye ati yabike, yashire mu mutekano. Nahajya muri dashboard babisubiyemwo mainnet safety, bika amajambo yawe mu mutekano kuko n'urufunguzo rw'akazi kawe, kwa account yawe, kwa bank yawe. Sawa, rero uburyo bwiza ushobora gukopyamwo amajambo, nimba waragize screenshot genda muri studio usohore ajya majambo muga studio wizeye. Sindakubwiye ngo upfe aho ujanye pe, kandi sindakubwiye ngo sohora ngaya majambo nyene ugira ati nkora agafotokopi k'ibi bintu, hanyuma ugo rupapuro urubike mbere ubishire muri ankurere bibone neza. Umaze kubibonesha neza, nibwo buryo ngiye kukwereka ubundi buryo uzoca uza urashiramwe amajambo yawe muri systeme utihenze. Birababaje kubona ingufuru yifise ikomeye ukinjizamo urufunguzo rukanka kuguruka, kandi yo ngufuri nturi buyimene uko ntimeneka. Mbo ushobora kuba ibi uri kurabyumva cyangwa utari kurabyumva, ariko muramvuga muri entre parenthèse itabyanyana izo byarishuri. Sasa rero ukaba uri mushasha kwiyicano, ntukekeranye no gukora sabone, like na commentaire umbarire, kandi ntukekeranye no guha abandi. Rero twarabonye izinambuko zose uburyo uzikompleta. Ari nayo mpamvu bagenzi ari imbere yanje mubona mba ngendana ibitabo. Nibaza ngo ni kubera iki? Reka ndabyihoze. Hanyuma rero uko ubigenza uyu munsi, ico ngiye kubafasha, dusipoze yuko wamaze gufotoza urupapuro rwawe cyangwa office screenshot mu telefone yawe, ariko nakubwiye kari amajambo y'ibanga. Akarorero dufate ko ngiye muri kamera. Sawa, ndafotoye aya majambo, dufate kari 28 aragiye muri telefone. Aya majambo kandi ibi bintu ngiye kubereka bishobora gufasha n'abandi bantu bahora bandika liste yose ugasanga bagwaha igipapuro ngo ukopie mu majambo. Ibi bizogufasha kugira ngo ushobore kuba wogenda kubikora. Bo ushobora gukora koresha application Lens, ariko je reka ndagutumirire kugenda muri traduction. Ni nkuko bashobora kuba iyi application traduction ya Google, ni nkuko bashobora kuba baguha ibintu utatahura biri kugita ku rupapuro ukabifotora ukabibona. Dusipoze yuko rwa rupapuro intambuko ya mbere warufotoye, ntiwibagiwe sabone subscribe. Warufotoye tugenda ngaha anya muri appareil photo akwaka kantu, okay? Indimi hano hejuru numba ari ikinyarwanda, numba ari ikirundi. Ibi bintu biri he mu Gifaransa mu giki, okay? Appareil photo niho uca
uja ona ushaka urafotora direct canke uje mu mafoto wasanzwe warafotoye. Urabishije ko ushaka uratraduiza urupapuro ruba ruri mu rurimi udatahura canke ibyo wafotoye. Uba ugeze ahantu hakurikira kwindi ntambuko, aho ufyondura kuruto kukagumizako ukakosha hose, hama ukaca ugira kopye. Amajambo wakopye ni uja ugenda hahandi muri pi yawe. Reka dufate je ko nga anya ngiye muri pi yanje, sawa? Reka dufate ko ngiye muri pi yanje, okay? Bimaze kuba ngiye muri pi, suppose yuko ya majambo nagize kopie kore ce ahanya ndayakopie muri pi yanje, automatiquement cafyonda kuri deveruye aba nduguruye ya pi yanje nkoresheje ya majambo 28. Bagenzi, nizera yuko iki kigwa kikunejereje. Wewe usanzwe baguha ibintu byinshi byo kwandika, koresha ubu buryo ukopie amajambo, ntiwirirwe wandika, umuhe uko nyene. Nawe uriko urashaka kwandika amajambo, gerageza kwandika amajambo ya 24 phrases, okay? Zasokerezo muri pi, kuko ushobora kuzandika nabi, ahari mwanya ntusigemo cyane winjizamwo bikanka. Bikore mu buryo ndakubwiye, bizotuma ushobora kwinjira neza, kandi bizotuma na rwa rupapuro rwawe bizotuma urubika neza hadata ube urarufise. Bagenzi, nizera yuko ibi vyigwa bikunejereje, aburi mushasha n'ugutiranye no gusangiza abandi. Commentaire, partage. Merci beaucoup, à la prochaine occasion.